Ibyo twaranguye rero mu gice cya kabiri bifatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ubwa mbere, gutsimbataza umutekano. Ubwa kabiri, gutsimbataza intwaro ibereye. Ubwa gatatu, umugambi w'igihugu wo gutera ibiti ewe Burundi urambaye. Ubwa kane, gutsimbataza ubushobozi bw'inzego no kurangura imigambi n'ibindi bikorwa byategekanijwe. Ubwa gatanu, gutsimbataza ingendo yo kurongora neza abandi. Ubwa gatandatu, gukomeza ubushobozi mu bijanye no kubungabunga ubutunzi hamwe no gukabura ingendo yo gutegura imigambi no gushikiriza ivyaranguwe. Ubwindwi, guteza imbere ukubaho neza kw'abagize urwego rwo kwivuna abansi hamwe n'abahoze ku rugamba hamwe no gukomeza iterambere ridakumira. Mu bijanye no gutsimbataza umutekano, abasirikare barakoze ijoro n'umutaga kugira bacungere neza umutekano w'igihugu. Intwaramiheto z'u Burundi bagumye barikanuye kugira bateshe hakiri kare uwo wese yoba afise agatima ko guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu ntumbero yo gukomeza indero ya gisirikare, discipline militaire, twagumye hafi y'abasirikare kugira bamena naryo bakurikiza akarangamutima ka gisirikare mu bikorwa vyabo. Akaba arico gituma habaye amanama twita causerie morale mu turere dutandukanye twa gisirikare. Mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu mu bijanye no kwivuna abansi, twaragize ingendo z'akazi nk'aho twarongoye inama igira 35 y'umugwi nshikiranganji uraba ibyo gufashanya mu bijanye no kwivuna abansi mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko yabereye i Arusha muri Tanzania. Iyo nama ikaba yari yatanguriwe n'yabarongoye ibisirikare muri uwo muryango nyene, nayo ikaba yari yarongowe n'urongoye urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, General Prime Niyongabo. Yanarongoye izindi nama z'abarongoye ibisirikare by'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko kugira bigire hamwe ingene hoboneka amahoro mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Izo nama zikaba zabereye i Bujumbura ni Dar es Salaam muri Tanzania. Mu byo dutekanya gukora muri kino gice gikurikira, tuzobandanya guteza imbere ubushobozi bw'abagize ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba hamwe n'abagize urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi mu kubakarihiriza ubumenyi hamwe no kubaronsa ibikoresho bikenewe. Tuzobandanya kandi guterera tudahengeshanya mu buryo bwose mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu hamwe no mu bikorwa byo kugarukana amahoro hanze y'igihugu, haba mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika canke ku rwego mpuzamakungu ONU. Tuzobandanya twisunga umugambi wa leta utegekanya ko ibikorwa bitegerezwa guhwana n'uburyo bwategekanijwe, mu gihe kandi tubandanya turondera inzira yo gukora no kugaragaza ibyo dukora hakoreshejwe ubuhinga bwa none.